Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye cane kubiriko biravugwa mu gisata ca politike. Reka kandi ano makuru yacu tuyatangurire ku itangazo rejeje gushirwa ahabona n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura General de Police Jimmy Hatungimana. Ni itangazo ahejeje kunyuza kuri radio na televiziyo vy'igihugu ngaha mu gihugu c'u Burundi, cane kubirabana n'umunsi w'ejo ndetse no kwibuka wahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Cyprien Ntaryamira. Nkuko bejeje gutangazwa ku radio ni televiziyo vy'igihugu, basabwa kwitaba ari benshi no gushika ku mwanya ndetse atabimenyetso biranga imigambwe bambaye, abo nabene igihugu mu gisagara ca Bujumbura. Ibi rero imbere ko tubageza ko vyinshi kubivugwa ku rupfu rwa Cyprien Ntaryamira ndetse n'ivyo kahise kavuga, reka tubanze tubageze ko ubutumwa bwa General de Brigade de Police Jimmy Hatungimana. Ivyo rero ahejeje kubishikiriza kuri uyu munsi wa gatandatu ndamukiza uyu mwaka wa 2025, aho ku munsi w'ejo wa mbere w'indwi kugenekerezo w'indwi ndamukiza uyu mwaka abarundi bazokwibuka imyaka 31 iheze umukuru w'igihugu c'u Burundi Cyprien Ntaryamira agandaguwe. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura rero akaba yamenyesheje ko ibirori bizotangurwa n'inkuka ya misa yo kwibukanya kwigendera umukuru w'igihugu c'u Burundi Cyprien Ntaryamira izobera kuri Cathedrale Regina Mundi kuva igihe c'isaha 3 zo mu gatondo, hama bibandanirize ku ntatemwa yiwe iri mu kibanzo citiriwe uwa mbere Munyonyo muri zone Rohero muri komine Mukaza. Jimmy Hatungimana kandi akamenyesha abanyagisagara ko muri ivyo birori azoba ari akaryo ko kwibukira iryiza yasigiye abarundi, uburongozi bwiza bushingiye ku bumwe, amahoro, urukundo, intwaro rusangi mu buzima bwose bw'igihugu. Iri rero akora tangazo rejeje gushirwa ahabona muri kano kanya. Nanone kandi reka tumugaruke ko imyaka 31 irarangiye Cyprien Ntaryamira wahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi agandaguwe. Siwe gusa kuko mu rupfu rwiwe yari kumwe n'abandi bashikiranganje biwe ari bo Siriake Simbizi ndetse na Bernard Ciza. Aba bose bakaba baraguye mu ndege Falcon 50 ya President Juvenal Habyarimana yatwara u Rwanda yakororewe i Kigali ku mugoroba w'igenekerezo ya gatandatu ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994. Ubwo munsi rero President Cyprien Ntaryamira yari amaze amezi abiri arongoye u Burundi. Yari yazindutse mu gatondo ka Karaja i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania mu nama bakuru b'ibihugu vyo mu karere yashaka kwiga ibibazo vyari mu Burundi no mu Rwanda. Indege Falcon 50 ya President Ntaryamira yari iburaya gusuzumwa. Aho Dar es Salaam yari yagiye n'iyindi ndege yo muri Air Burundi. Hageze gutaha rero President Ntaryamira yasanze indege yiwe hari utuntu bariko barayisanura. Isaha 11 z'umuhingamo President Juvenal Habyarimana yamusabye ko bojana mu ndege Falcon 50 ya President w'u Rwanda maze igashikana Habyarimana i Kigali igacibandanya Bujumbura igashikana President Ntaryamira. Ntaryamira yinjiye indege ya Habyarimana n'umwe ajejwe kumukingira umutekano bari kumwe, nta n'ubujejwe protokole yiwe. Yajanye n'abashikiranganje babiri ari bo Siriake Simbizi yarajejwe kumenyesha amakuru ndetse na Bernard Ciza yarajejwe gutunganya imigambi y'iterambere no gusanura igihugu. Aba bose rero bakaba baravuye Dar es Salaam hafi isaha 11 z'umuhingamo. Hafi rero isaha 2 z'ijoro indege yari igeze i Kanombe mu Rwanda, no kuvuga i Kigali, iriko yitegura kururuka niho yaraswa misile zibiri. Iya mbere irayishusha iyindi irayigema. Indege icitangura gusha ikire mu kirere. Ibiziga vy'abayirimwo na cane abategetsi bikorokera mu rugo rw'ikirimba ca President Habyarimana i Kanombe. Ibiziga vyakorotse vyononekaye cane, ariko ca President Habyarimana n'ica President Ntaryamira vyarashoboye kumenyekana. I Bujumbura abategetsi bari biteguriye kwakira umukuru w'igihugu. Isaha 2:30 rero z'ijoro niho umukuru w'inama nshingamateka Sylvestre Ntibantunganya yaronka telefone y'uwaserukira Burundi Kigali Severin Mfatiye amumenyesha urupfu rwa President Ntaryamira nabo bari kumwe. Uwo mugoroba Sylvestre Ntibantunganya ngo yarahabereye umugabo arinda Burundi kugwa mu bundi bwicanyi.
Indege ya Perezida Ntaryamira yageze i Kigali isanga hariko havuga amasasi ateye ubwoba icirabandanya mu Burundi. Abari muri iyo ndege bo bamenye ivyabaye bageze mu Burundi. Mu mwaka uheze kandi hari inkuru twabagejeje ko ijanye n'ingene umunsi w'urupfu rwa Perezida Ntaryamira wagenze, ukaba ari umunsi wabayemo ibintu vyinshi bitangaje. Abatarabikurikiranye reka nabo tubanyuriremwo bimwe mu vyo twabagejeje ko mu mwaka uheze. Mu mwaka uheze hari imyaka 30 nibwo imyaka 30 yari irangiye Perezida Cyprien Ntaryamira ahitanywe n'ikorwa ry'indege Falcon 50 yarerura Perezida w'u Rwanda. Ku munsi w'ejegenekerezo y'indwi hazoba hibukwa imyaka 31 iheze Perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira aguye mu ndege ya Perezida Juvenal Habyarimana w'u Rwanda yakorewe ku mugoroba w'igenekerezo ya 6 Ndamukiza umwaka w'1994. Ku bakiri bato nankeka ko ikibazo ari ingene Perezida w'u Burundi yaguye mu ndege ya Perezida w'u Rwanda kandi nawe yari afise indege yiwe. Muri ino myaka turamenyereye ko Perezida Ndayishimiye atagira indege imwunguruza. Gusa mu mwaka w'1994 siko vyari bimeze. Umukuru w'igihugu yari afise indege nziza yo mu bwoko bwa Falcon 50 yamwunguruza. Ariko uwo munsi iyo ndege yari hanze y'igihugu gusuzumwa nk'uko vyakorwa buri mwaka. Hariho rero iyindi ndege y'ishirahamwe Air Burundi. Iyo bivugwa ko ariyo yari yajanye Perezida Ntaryamira muri Tanzania. Muti none vyagenze gute ngo ntayitahemwo? Reka byose tubitangurire ku nama y'i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania yo kugenekerezo ya 6 Ndamukiza umwaka w'1994. Perezida Ntaryamira yari yabaye umukuru w'igihugu kugenekerezo ya 5 Ruhuhuma umwaka w'1994. Nyuma biganiro vyabaye hagati y'umugambwe Frodebu wari ku butegetsi ufatanije n'imigambwe bacuditse be n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yari ifise ku isonga umugambwe UPRONA. Igihe nticari coroshe. Perezida Ndadaye yari yagandaguye muri Gitugutu umwaka w'1993 cyo kimwe n'abari kumusubirira vy'imfata kibanza. Ibwirizwa shingiro ryavuga ko haca haba amatora yandi, ariko igihugu cari mu kaga nta matora yashoboka. Niyo mpamvu habayeho ibiganiro kugira umukuru w'igihugu atogwe n'inama nshingamateka. Perezida Ntaryamira amaze gushikira ubutegetsi, ikibazo c'umutekano cagumye kigoye kugeza naho umushikiranganje ajejwe umutekano n'intwaro y'agati mu gihugu Leonard Nyangoma ahunga igihugu akaja gushinga umuhari w'ikiroberi. Mu Rwanda naho bari bafise ikibazo c'amasezerano ya Arusha yari yabaye hagati ya Perezida Habyarimana n'umuhari FPR, ariko birananirana kuyashira mu ngiro mu bijanye no gushiraho inzego basangiye. Niho mu karere rero hiyumvigwa inama y'abakuru b'ibihugu kugira bige ikibazo c'u Burundi n'ikibazo c'u Rwanda. Mu ntumbero yo gutegura iyo nama kugenekerezo ya 5 Ndamukiza umwaka w'1994, Perezida Ntaryamira na Perezida Habyarimana bari biriwe muri Zaire guhura na mugenzi wabo Perezida Mobutu. Ico gihe bavuye muri Zaire bapanze uko bari kwifata mu nama y'i Dar es Salaam. Perezida Ntaryamira yatashe ku mugoroba acazinduka kugenekerezo ya 6 Ndamukiza umwaka w'1994 agenda Dar es Salaam muri Tanzania. Benshi bakavyita rero ko ari umunsi utangaje cyane kubera vyinshi vyawubayemwo. Nta ntahe dufise zijanye n'amasaha Perezida Ntaryamira yashikiye i Dar es Salaam. Intahe zihari zijanye n'urugendo rwa Perezida Habyarimana na cane intahe y'umwe mu bari bajejwe umutekano wiwe. Izo ntahe zerekana ingene uwo munsi wabayemwo ibintu vyinshi bitangaje. Ikinyamakuru Igihe cyo mu gihugu c'u Rwanda canditse ko uwo munsi Perezida Habyarimana yatangaye ageze ku kibuga c'indege i Kanombe abona umukuru w'igisirikare ciwe General Major Deogratias Nsabimana batazira Kastari amubaza iyaroye. Nabamwereka urupapuro rwo mu biro vy'umukuru w'igihugu canke se ordre de mission rumurungika muri iyo nama yaragiyemwo. Nuko barajana bavuga ko bwabaye bwa mbere Perezida Habyarimana afatana urugendo n'umukuru w'igisirikare. Ivyo ni ibintu n'ahandi bishika gake cane. Perezida Habyarimana ageze Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania yahageze isaha 3 z'agatondo mu gihe inama yatangura isaha 4, ariko aza gutangara cane abonye ingene ibintu biriko birateba kugera naho ava mu hoteli yashikiyemwo aja mu kibanza c'inama atari kumwe na protocole ya Tanzania. Bikavuga ko no mu kibanza c'inama yasanze ibintu bidateguye. Inama yagiye gutangura hafi isaha 6 z'umurango. No mu gihe itanguye inyuma
murantunge. No mu gihe itanguye rero ivyuma bifasha guhindura indimi bica birapfa. Bamara hafi iminota 45 babikora. Inama yategerezwa guhera isaha indwi kugira abaperezida bace bataha, ahubwo iza gutangura ayo masaha. Umwanya munini w'inama bawumaze ku kibazo cy'u Burundi. Perezida Habyarimana yabajijwe gusa igihe azoshiriraho inzego zitegekanijwe mu masezerano ya Arusha. Kimwe mu vyatangaje cyane Tanzania nuko Perezida Habyarimana na Perezida Ntaryamira ari ingene Mobutu atitavye iyo nama. Baramurindiriye ico gihe barabura. Inama rero irangiye isaha 9, Perezida Hassan Mwinyi niwe ico gihe yarongora igihugu ca Tanzania. Nibwo yasavye ko yoja gufungurira abakuru b'ibihugu bari bamwitavye. Ico nicari kuri programme, kibaye kirongereje gutevya ibintu. Bajeje gufungura rero niho abakuru b'ibihugu batangura kuja ku kibuga c'indege c'i Dar es Salaam. Perezida Ntaryamira niwe yatanguye kuhagera, asanga indege yiwe ntiyaka, bariko barayikora. Perezida Habyarimana rero niwe yakurikiye, nawe asanga indege yiwe ntibaranatangura kuyishusha, ibitari bwigere bibaho. Ako kanya niho Perezida Hassan Mwinyi yamenyesha abakuru b'ibihugu ko itangazo risozera inama rero yatevye, abasaba gutenyenya kugira ngo bagende barishize ku mukono. Nuko haba harabonetse ikindi kibatevya. Imbere gato y'isaha 11 niho Perezida Habyarimana yaje kurira indege, aca asaba Perezida Ntaryamira ko bogenda bajanye, maze indege ikageza Habyarimana i Kigali igaca ibandanya i Bujumbura. Habyarimana yasize bamwe mu bajejwe umutekano wiwe kugira ngo aronke ibibanza vy'abarundi batatu, aribo Perezida Ntaryamira be n'abashikiranganji Bernard Ciza ndetse na Siriake Simbizi. Perezida Ntaryamira yuriye indege ya Perezida Habyarimana ata murundi numwe ajejwe umutekano wiwe bajanye. Ivyo nakataraboneka navyo. Perezida Habyarimana yageze mu ndege asanga General Deogratias Nsabimana ntarimwo, co kimwe na Dr Emmanuel Akingeneye yari umuganga wiwe. Maze asohoka mu ndege abasanga hasi abategeka kwinjira. Ni nako kandi bivugwa yuko bwari ubwa mbere Perezida Habyarimana yinjira indege bakabona arasubiriye gusohoka nk'uko bivugwa mu ntahe y'umwe mu bari bajejwe umutekano wiwe. Mu vy'ukuri abagendana na Perezida Habyarimana bari bafise ubwoba ko iza gukororwa. Umufaransa Yayinyonga yari yasavye ko uwo mugoroba bosivye urugendo canke bakaja kururukira Igoma muri Zaire. Perezida Habyarimana aravyanka. Umufaransa yari afise amakuru ko bashobora kuza gukororwa. Ni navyo vyoba vyari vyatumye Deogratias Nsabimana na Emmanuel Akingeneye nabo nyene batinya kuja muri iyo ndege. Reka tugaruke kandi kwiraswa ry'iyo ndege Falcon 50. Indege Falcon 50 yari ireruye Perezida Habyarimana na Perezida Ntaryamira yageze Kigali nyuma gato y'isaha 2 z'ijoro. Mu gihe indege yariko yegereza ikibuga c'indege ca Kanombe niho yaraswa ibisasu bibiri vyo mu bwoko bwa misile, kimwe kirayigema, indege itangura gusha ikiri mu kirere. Ikirimba ca Perezida Habyarimana cari hafi y'ikibuga c'indege ca Kanombe. Ibisigara vy'indege n'ivy'abari bayirimwo vyaguye mu rugo no hafi yarwo. Bikavuga ko ikiziga ca Perezida Habyarimana coba caranonekaye, caranakorokeye ku modoka yiwe aho ku kirimba. Ibisigarira vy'abandi harimwo ica Perezida Ntaryamira vyaratowe iryo joro, ariko bimeze nabi cane, bica vyegeranirizwa mu nzu kwa Perezida Habyarimana. Indege ya Perezida Habyarimana ikiraswa haciye haduka amasase menshi cane mu gisagara ca Kigali. Amasase yaraswa cane cane n'abari mu ikambi icungera umukuru w'igihugu canke se garde presidentielle. U Rwanda ruba rurinjiye mu kaga gakomeye. Indege ya Perezida Ntaryamira yo yageze i Kigali nyuma gato isanga amasase ni menshi kirabandanya i Bujumbura. I Bujumbura naho abategetsi bari ku kibuga c'indege barindiriye Perezida Cyprien Ntaryamira. Gusa isaha 2:30 niho umukuru w'inama nshingamateka Sylvestre Ntibantunganya yaronke telefone y'uwaserukira Burundi Kigali, Ambasaderi Severin Mfatiye, amumenyesha ko indege ya Perezida Habyarimana ijeje kuraswa kandi ko Perezida Ntaryamira yarayirimwo, noneho ko bose bapfuye. Umugoroba bikavuga yuko rwose Perezida Ntibantunganya yahabereye umugabo atabara Burundi, nkuko navyo tuzobigaruka ko ku munsi w'ejo. Ni vyinshi rero biriko biravugwa muri kano kanya, ndetse kandi tunabibutse ko mu mwanya muto yuheze umukuru w'igisagara ca Bujumbura ahejeje gutangaza aho ibirori vyo kwibuka
Perezida Cyprien Ntaryamira ku munsi w'ejo bizobera ndetse n'ingene bizogenda, anavuga kandi yuko atawemerewe kuzokwitaba ivyo birori yambaye umwambaro uriho ikirango c'umugambwe. Niyo rero amakuru yaragezweho muri kano kanya, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa nadushikiriza, usangize ano makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhoza TV, Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.